haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. turi kwigenekerezo rya 28 ntwarante umwaka wa 2021 kuva mu mwaka wa 2015 umuhisi Petero Nkurunziza n'umugambwe CNDD FDD bafashe ingingo yo gutanga Petero Nkurunziza kugira yitoreze ikiringo ca gatatu cyo kurongora Burundi, ikiringo ciyamirijwe n'abarundi benshi hamwe n'amakungu kuko cari kinyuranye n'ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha. Nk'uko tubizi byarahagurukije abarundi sinzi bariyamiriza iyo ngingo mu kugira imyiyerekano y'amahoro. Kuwa 13 Rusama 2015 imyiyerekano ikirimwo yatanguye kuwa 2026 Ndamukiza uyu mwaka nyene. Bamwe mu basirikare bafashe ingingo yo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ibitashoboye gushikwako n'abari babiteguye. Ivyatumye ibimenyeshamakuru bimwe bisambuka. Muri ivyo bimenyeshamakuru vyasambuwe harimwo iradiyo Ijwi ry'Abanyagihugu RPA, televiziyo Renaissance. Abamenyeshamakuru bakorera kuri ivyo bimenyeshamakuru vyasambuwe baratotezwa, nabo barahunga igihugu. Bashitse iyo bahungiye babonye ari ngombwa kuguma bamenyesha abarundi n'amakungu ibibera mu gihugu. Iradiyo RPA, televiziyo Renaissance hamwe n'Inzamba nivyo bimenyeshamakuru abo bamenyeshamakuru baciye bakoreramwo aho bari. Abarundi n'amakungu kuwa 24 Ntwarante uyu mwaka wa 2021 bagiye babona itangazo risohowe n'abarongoye ivyo bimenyeshamakuru bitatu rimenyesha ko ibiganiro vyavyo bihagaze. Imvo hamwe n'ingaruka y'ivyo hagarikwa hamwe n'umuti nivyo twashimye kuganirako n'abatumire bacu batatu mu kiganiro Kanura gica kuri radio Haguruka. Umutumire wa mbere akaba ari umushingantahe Bobo Rugurika arongoye iradiyo RPA, kimwe mu bimenyeshamakuru vyabaye birahagarika ibiganiro. Kaze Bobo Rugurika muri kino kiganiro, ndabaramukije. Ndabaramukije, ndabashimira no kubutumire. Muhoramutsa n'abatwumviriza bose. Ego ndaramukije n'abanywanyi ba radio Haguruka. Uwundi mutumire turi kumwe n'umushingantahe Frederic Bamvuginyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu, ubu akaba arongoye urunani Sefor Arusha. Ndabaramukije kandi ndabahaye n'ikaze. Ndabaramukije abadafite n'aba tuganiriye yabo turi kumwe kandi n'umushingantahe Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode, ishirahamwe ridaharanira ivyicaro vya politiki. Ikaze namwe n'igwanyu muri kino kiganiro kandi ndabaramukije Pacifique. Nanjye ndabaramukije kandi ndaramukije bagenzi banjye duhuriye muri kino kiganiro n'abaza kutwumviriza. Dondo Dieu Mbazumutima niwe ariko aremesha kino kiganiro. Come, brothers and sisters, stand on God's time. Wake up, Rastaman, wake up, my people. Watching the light. This is the time of your own decision. Revolution time. We've been struggling for so long. Politicians, them foolers. Policemen, them catch our land. But this is the time that we should live together in peace and harmony. So control your destiny, brothers. Illusion, brother, no confusion. It's a open imagination. In these days of tribulation,
trial and judgment, yeah, people will come over. Dreadlocks will come over. Poor man will come over. Kangaroos will come over. Simple man will come over. Humble man will come over. Not Babylon, not Babylon, not one, not Babylon, yeah. Reka duhere ku mushinga ntaye Rugurika. Mu Kirundi bati inda wayibaza uwayirayeko. Imvo zatumye ibimenyesha amakuru bitatu biba birahagaritse kumenyesha amakuru n'izihe? Mwarabyumvise twararonse n'akanya ko kubisigura kumbure biciye ku yandi maradiyo amwamwe mu gihe rwacu twari duhejeje kuzugara. Murabizi yuko kuva mu 2015 intwaro ya CNDD-FDD yishigatikiza abarundi, yarafashe ibinyamakuru bishika bine abanyagihugu bari basanzwe arivyo bacishamwe ivyiyumviro vyabo, arivyo bikunda gushikiriza ivyifuzo vyabo, barafata ivyo binyamakuru baraturira. Hama mu bisanzwe ujya munsi itariki 14 Rusama mu 2015 mu bisanzwe hajya demokrasi yari hejeje gufubwa mu Burundi, naho abantu benshi burya bagenda baravuga ngo demokrasi nkuru nziza na CNDD-FDD bayihamvye, ngo bahamvye ibwirizwa nshingiro ryo mu 2005. Buriya iyo ufashe ibinyamakuru abanyagihugu bahora bacishamo ivyiyumviro vyabo, ibinyamakuru vyahora bigenda ku rubuga bikaraba ubuzima abanyagihugu babayemwo, bikabishikiriza kugira abategetsi abarongoye igihugu bashobore gufata ingingo zofasha zigateza imbere abanyagihugu. Iyo ufashe ukabiturira ni ukuvuga ko ubuturiye ya majwi yose y'abo banyagihugu, ubuturiye ya majwi yose y'abamenyesha amakuru bahakorera. Hanyuma kumbure hari ikintu abantu batazi, nivyo ijya ntwaro ya CNDD-FDD imaze gukora amabi menshi. Murazi ko n'ubu irikiragirwa ko amatohoza n'amakungu, urazi ko yagirizwa gukora ico bita ivyaha vy'agahomerabunwa, crime contre l'humanité. Rero hajya anyi mu bisanzwe ijya leta mu guturira ari amaradiyo yarakoze ikintu bita acte terroriste. Bijya n'ibikorwa vy'iterabwoba, n'ibikorwa bihanwa kw'isi yose. Ni naco gituma twabitwariye, turazi ko batigeze bashaka gusubiza ku birego byacu, ariko turazi ko umwanya n'ikintu gikomeye, ari umunsi ntayizobokera. Rero nashaka kuvuga nti ejo bundi rero twarafashe ingingo yo gusubira guhagarika ibikorwa vyari bimaze imyaka 5 irenga dukorera mu mahanga, kubera ko abamenyesha amakuru bacu mu bihugu bitandukanye babamwo, ivyo bihugu biriko biragiranira ibiganiro na leta y'u Burundi. Hariho rero igihe ufata iyo ngingo ku neza y'umwuga wanyu, eka cyangwa mbere ku neza y'igihugu gihari indaro abamenyesha amakuru bije binyamakuru. Ariko rero ngaha nashaka kubabwira ko tuzi neza yuko leta y'u Burundi imaze imyaka ica ku biti no ku mabuye isaba ibihugu abamenyesha amakuru b'abarundi bahungiyemwo, isaba ko bofatwa, isaba ko ayo maradiyo yokugagwa. Murumva rero yuko harimwo ibintu byinshi byagiye biraba. Hama rero ejo bundi turafata iyo ngingo yo kuba turahagaritse ibikorwa, ariko bidasigura ko duhevye umwuga, bidasigura ko duhevye by'ukuri ibi binyamakuru vyacu. Ico coco ni ikintu ngombwa ntegerezwa kubwira uno munsi abarundi nibareme mu minsi iri imbere, kandi atari ya kera cyane. Jewe ndibaza ko bazosubira kumviriza ya majwi ya demokrasi, ya majwi aharanira agateka kabo, ya majwi aharanira ineza y'umunyagihugu, bazosubira kuyumva. Hanyuma kumbure ubuzima bubandanye, hanyuma tuzoraba iyo bija ibijanye n'ibiriko byaba mu gihugu cy'u Burundi. Ego murakoze kuri iyo nyisho mutanze, ariko mu byo muvuze muravuze yuko ivyo leta y'u Burundi ariyo leta ya CNDD-FDD yakoze ku wa 14 Rusama mu guturira ibimenyesha amakuru, ko yakoze igikorwa
c'iterabwoba mukaba mwaritwaye no muri sentare. Iyo dosiye ntikunze kuvugwa, none iyo dosiye yoba ihagaze gute muri kino gihe ko abarundi batazi nuko leta yoba yakoze igikorwa nk'icyo? Burya ibikorwa byose burya ntibishigwa mu majwi hejuru. Icyo ndababwiye, muraraba muri kahise k'amakungu, murabe ibiriko biraba hirya no hino ku isi, mwibuke ibyo imigwi y'iterabwoba yagiye gukora mu Bufaransa mu kinyamakuru bita Charlie Hebdo. Bijyanye leta y'u Burundi yakoze ni acte terroriste, ni ukuvuga ko mu bisanzwe leta y'u Burundi abo basendedefdede bakoze ibintu bikorwa na ya migwi y'abashabab muri Somalia, bakoze ibintu bikorwa na ya migwi yiyitirira Etat Islamiste hariya mu bihugu by'Abarabu, aha mu bihugu vya Afrika bimwe bimwe za Mali, za Niger, za Burkina Faso. Iyo leta y'u Burundi burya kumbura muri kino kiganiro ntivyohereraho, hari n'ibindi bikorwa vy'iterabwoba bakora. Nimwashaka muri kino kiganiro ndaza kuha karorero kibiriko biraba muri uno mwanya nyene, kumbure biri no mu byo baguma baca kubiti n'amabuye kugira amaradiyo ntakore ntabimenye. Nagenda babwiye ko mwogira ko mukaduha ko karorero. Nagenda bahe nk'akarorero yuko hari abategetsi bo muri leta y'u Burundi muri kino gihe bariko bagirwa ko amatohoza kubera bimaze kugaragara ko bahora mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe, ico bita les produits stupéfiants bikoreshwa na ya migwi y'iterabwoba hariya muri za Somalia, hariya muri za Pakistan, hariya hose mu Buhindi muhora mwumva. Ibyo rero umushikiranganje aza ku mutwe wa bose n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana. Nibyo turazi yuko harimo ibihangange. Iyo dosiye yatangwe kuri ba Nkurunziza, abo bashikiranganje biyita ko bakomeye muri iyo leta barabizi. Ni dosiye badandaje ibiyayuramutwe bikoreshwa n'imigwi y'iterabwoba. Barabikora mu myaka guhera mu myaka y'ibihumbi 2018. None muri kino gihe amakungu yarahagurutse uhereye ku gisata c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kijeje kugwanya ibiyayuramutwe gikorera mu gihugu ca Autriche Vienne, cyarandikiye inshuro nyinshi leta y'u Burundi iranka kwishura. Barandikira umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana bamubaza ivyo bintu yatumye ko byaje mu Burundi, bamubaza ico byaje gukora, aranka kwishura. Hari aga societe akayizine pharmaceutique bari bashinze hajya mu Burundi, niko babikoreramwo. Ngira muhora mwumva umugwiza atunga bavuga ko yigira igihangange hagiye Bujumbura yitwa Gisiga, niwe bakoresha. Harimo n'uwundi munyakenya yoba yarigeze kuba umushinga amateka. Uno munsi ico tumaze kumenya nuko abo bantu baza bamaze gufatwa, ariko ntabwo ari abategetsi b'u Burundi babigizemo uruhara, n'amakungu ibihugu vya rutura byabigizemo uruhara kugira abo bantu bafatwe. Uno munsi rero abo bantu mu bisanzwe nibo bazotangwa, ariko si leta, tabagize leta bazotangwa, ariko twizeye yuko nabo bazoshikira. Murakoze cyane. Nagenda babwire ko ivyo biyayuramutwe, nagenda babwire ko bahora babicisha mu gihugu ca Kongo, bigaca bija mu Buganda, hanyuma mu Buganda bigaca bibandanya ku kivuko ca Somalia hariya i Mogadisho. Niho kumbure umengo bahora babidandaza muri iyo migwi y'iterabwoba iza kubigura hajya igaca ibikwiragiza mu isi yose. Nivyo abateroriste bamwe bahora bituritsa, nivyo bakoresha imbere yo kuja kwituritsa, nivyo babanza kunywa, bavyita za ephedrine umengo amphetamine, n'ibintu byinshi babikoramo. Murakoze cyane. Reka tugende ku mushinga ntahe Frederic Bamvuginyumvira, mufatiye ku byo umushinga ntahe Bobo Rugurika ahejeje kudushikiriza bijanye n'imvo zatumye ibimenyesha amakuru RPA, Inzamba na televiziyo Renaissance bihagarika ibiganiro muri kino gihe. Mwumva iyo ngingo yafashwe n'ivyo bimenyesha amakuru kuri mwebwe abanyepolitiki bahumuriza? Urumva uruhande rw'abanyepolitike kuko burya abanyepolitike akora ibitavugwa ntacyo byaba bimaze, kuko ugeze kwizanira mu cyumba hanyuma uravuga ibyo uratambuka kumva. Burya ibyo tuba turiko turakora
akamaro kubera ko ahanini abamenyeshamakuru bivyumva hanyuma bikabitamiriza abanyagihugu bakavyumva bakabikurikira kandi n'igihe bavuga bati twebwe ibi bintu twazumvise bakagira icyo bagize imibereho yabo cyangwa bagashikiriza ijambo rero twumvise irya ngingo nababwiye ko abantu ntakibazo n'ibintu ibintu bizogarukira he dufata iki ndashimye kubaremesha abakunda babwira ati abantu bareze ati mwumvise yavuga kugira tuzobandanya kuko twari twaratangiye ati kubera ko ntabwo tuzobandanya ku mirimo twiyemeje kuko n'umurimo w'iteka murakoze umushingantahe Frederic Bamvuginyumvira turumva yuko iyi ngingo yafashwe n'ibimenyeshamakuru ko ifite ingaruka itari nziza ku banyepolitiki kuko politiki yabo idaheza ngo imenyekane. Nagira tubaze umushingantahe Pacifique Nininahazwe ivyo bimenyeshamakuru byafashe ingingo yo guhagarika ibiganiro muri kino gihe byashikiriza ibijanye n'agateka ka zina muntu ko vyifashe mu gihugu. Ku bwanyu iryo hagarikwa ntaco rizogabanya ku gikorwa musanzwe mukora co guteza imbere agateka ka zina muntu mu Burundi? icya mbere numva nohera ko Bob Rugurika yatubwiye ati hari ibihugu byari byarakiriye ayo maradiyo vyakiriye abamenyesha amakuru. Uyu munsi rero uko ibintu biriko biragenda nuko leta y'u Burundi ibandanya gushimika isaba ko bene ivyo bintu bisigaye vy'umwidegemvyo w'abarundi niyo bahungiye babandanya kubasangayo kugira ngo babihagarike. Je nagira nshimire n'ivyo bihugu. Narumvise hariho benshi bashavuye ariko je ngomba gushimira ivyo bihugu. Ivyo bihugu vyagiye biratwakira bikatwakira bikemera mu buryo butandukanye, ugasanga kimwe cyangwa ikindi kiremeye ko abarundi babandanya gukora ibijyanye n'umwidegenzo wabo bari baswe mu gihugu cyabo, bakisanasana aho bageze. Muri iyo myaka bari bamaze barabyemereye nk'ibyo binyamakuru gukora. N'ukuri je nobashimira kuko ndazi ko icyo cyonyine karakigoro kadasanzwe. Abantu ntiboshyira imbere ubwa mbere kubabara ubanza bagashima nako kigoro kadasanzwe kari karakozwe n'ivyo bihugu. Ibijyanye n'ivy'imigenderanire y'ibihugu birafise ingene rimwe na rimwe bitoroha, birabamwo ibibazo, birashobora gushika ko habaho ingingo zimwe zimwe zifatwa gutyo, ariko je ubwa mbere mbaje gushima ivyo vyose vyakozwe n'ivyo bihugu kugira ngo bishoboke ko ayo maradiyo akora muri iyo myaka yari iheze. Hanyuma nk'uko Bob Rugurika yabivuze yanaduhumurije, naco ndagikenguruka ahagize ati buriya nta gihe kinini kizohaca tudasubiye kumva ya majwi ya demokarasi, ya majwi y'umwidegemvyo w'abarundi. Aho rero nabatera intege babandanye bagerageze kuvyubaka ku buryo bishoboka, kuko nk'uko yanabivuze mw'isi y'uno munsi biragoye rwose ko umuntu ashobora kubuza ko ivyo bisohoka. Hari ubuhinga bwinshi cyane. Twe twaretse ubu no mu myaka ya kera cyane, mu myaka y'amagume Burundi bwagiye buracamo kera, nticabuza tutararonka Facebook, tutararonka za YouTube, tutararonka ibindi byose uyu munsi dufise, nticabuza ko ibintu biriko birakorwa mu gihugu usanga bishobora gusohoka, abarundi bakamenya ibiriko biraba by'abategetsi abanyegeza kandi atabuhinga bwariho. Ibaze rero uyu munsi naho hari buno buhinga bwose. Buriya je ndakunze kuvuga ko iyo abategetsi biyumvira ko bagiye kurwanya bene ibimenyesha amakuru haba harimo akantu k'ubujuju. Buriya kugara ikimenyesha amakuru nka RPA, kugara ikimenyesha amakuru nk'Inzamba canke televiziyo Renaissance, nukuri nta bwenge burimo. Hari aho duhora tunabashavurira, byashika tukanabashavurira ugasanga bavyirutse, mbega mwebwe ukuntu mvuga amakuru womengo muzi ko mukiri mu gihugu
ntumengo muri abamenyeshamakuru batse igihugu, ntumengo muri abantu bagowe bari mu magorwa nk'uko tubibona, bavuga amakuru nk'uko bamengo baracyari mu gihugu nyene bakigendera y'amapresite yabo, kirondera inkuru kugerageza bituba inkuru ihengamye, kuyigumiza hagati na hagati ntihave iboneka nk'igumura, ariko amakuru y'abantu babishe barondeye ko mwuga ego kandi tuvuga ku gihugu cyatwishe, cyatwirukanye, cyatwiciye abacu. Rero gufata amaradiyo nk'ayo ukaguma urwana nayo ngo nazime, uba uhaye ikibanza abandi bazovuga amakuru ahubwo batakigendera kuri iyo ngendo. Ubu ni ukuvuga ko uyu mwanya RPA, Inzamba na televiziyo Renaissance bitazoba biriko biravuga, mu mwanya muto tuzobona hagwira ibihuha ku buryo abategetsi bo nyene bazotangura kwipfuza aho baja kubeshuriza ibizoba biriko biravugwa, bazisanga badashobora kwishura ibintu bizoba biriko biravugwa kubera ko batazoba bagifise ya maradiyo professionnel agendera ku karangamutima, afise ico yubaha, afise ivyo adashobora kurenga. Burya no kwihenda cyane kugara bene iyo. Hanyuma ku kijanye n'agateka ka zina muntu, mbega aho nitubona ko hari ico bigiye konona mu gateka ka zina muntu, umuntu niyo kwigura n'arondera birebire, kuko gusohora ivyumviro vyo nyene biri mu vya mbere mu biranga agateka ka zina muntu. Ni ukuvuga kubuza aho abantu bavugira, kubuza ko ivyumviro bisohoka, uba ugiye guhonyora mu ntimbatimba nyene y'ibijyanye n'agateka ka zina muntu. Rero ntabwo woronderera kure ngo mbega bigiye gusubira inyuma, ukunuma kw'iradiyo, ukunumya aho ivyumviro bisohokera, ni uguhonyora ku rugero rukomeye cyane ibijyanye n'agateka ka zina muntu. Nk'uko bikorwa n'aya mashyirahamwe turimo, hari tuba duhombye cyane kuko hatera hagabanuka aho twacisha, aho dusohorera ibyo tubona. Murabona amashyirahamwe yatohoza, agatohoza ingene abantu bariko baranyuruzwa, abicwa, kundwi ugasanga amashyirahamwe yigenga ariko aravuga ivy'agateka ka zina muntu ingene bimeze mu gihugu. Mu kubisohora rero abarundi benshi babimenya, abatari bake babimenya biciye nko muri ayo maradiyo atatu. Niko izindi mbavuyemo kuba duhombe bose aho bashobora gucisha bene ivyo vyiyumviro. Nk'uko uruguru iki gihe yatangura kuvuga yibukije ko ari umushinge ukomeye wa demokarasi, inkingi ikomeye cyane ya demokarasi babomoye. Abantu bamwe ubu turafise abarundi benshi bakiri bato cyane bakabonye uyu muzo wa demokarasi, ariko mu myaka ya 90 igihe ibya demokarasi byari bigiye kuza, intango mu za 1991 havuzwe cyane nk'ishingwa ry'ishyirahamwe rigiteka, haravugwa hariho n'iyitwa Ligue Sonera. Hanyuma inyuma gato haguma impari cyane zivuga ku by'imigambwe, niho mu 1992 twabona itegeko ibyiza shingiro ryemera imigambwe myinshi. Inyuma gato imigambwe itangura no kuvuka hamaze kuba itegeko ryemerera, ariko ubwo nyine byaciye bijyana n'ibijyanye n'ibimenyeshamakuru byigenga, byari bitari byigere tubona. Ubundi twari tumenyereye radiyo televiziyo y'igihugu, ibimenyeshamakuru bya Iprona n'ivy'igihugu byandikwa, ntawe waramenyereye bene ivyo vyiyumviro biza byidegembya bica mu bimenyeshamakuru. Igihe ibimenyeshamakuru bivukiye, niho by'ukuri abarundi babonye ko hari ikintu gihindutse mu buzima bw'igihugu. Uyu munsi rero kuja kurondera kuzimya bene ivyo bintu ni inzira ikomeye cyane yerekana ko dufise ubutegetsi mu Burundi by'ukuri budakeneye demokarasi, bukeneye kudusubiza muri ya ntwaro Evariste Ndayishimiye akunze kwita ngo ryogora duhura. Ivyo ubona ko barondera kudutwara mu mwijima, ariko ni ukwibesha. Abanyagihugu bamaze kunywa ku mwidegemvyo, buriya ntivyoroshe gusubira kubazimya. Murakoze cyane. Tukiri ngaho nyene mu vyerekeye agateka ka zina muntu, arico gisata mukurikirana cyane, tuguma tubona abamenyeshamakuru baguma batotezwa, mbere bamwe bagapfungwa, abandi bakicwa. Ivyo abarundi muri rusangi canke abamenyeshamakuru by'umwihariko bobigwanya gute? Abarundi bose hamwe bari kumwe n'abaharanira agateka ka zina muntu bobikora gute kugira ngo babigwanye ivyo bintu vyo gutoteza abamenyeshamakuru? Mu bisanzwe uko umumenyeshamakuru afatwa mu gihugu
ni ishusho neza y'ingene igihugu kiba kimeze muri uwo mwanya. nta n'uwovuga gusa ngo abamenyesha amakuru buriya ibiba ku bamenyesha amakuru nivyo biriko biraba ku yindi migwi yose y'abarundi. Umuntu wese mu Burundi uyu munsi asohora icyumviro kidasa n'icya CNDD-FDD. Umuntu wese ashaka kuvuga akamubakiye, umuntu wese ashaka kwerekana ikintu kinyegeje ubwo butegetsi bufise, uwo wese mu Burundi uyu munsi nta mahoro afise. Eka si nabo gusa, mbere no muri CNDD-FDD muri no minsi bari tumaze iminsi kwerekana imbonerakure ziriko ziricwa. Abanyamutimbuzi nibo ba mbere ngira baca banyumva n'ingoga bibuka uyu muyobozi wa lycée communale Rukaramu aherutse kugandagurwa, kandi mu kugandagurwa ukumva ko byakozwe n'ubwo butegetsi n'abari mu butegetsi nyene, kandi imiryango n'ingenzi y'imbonerakure bahora ari abagenzi biwe, ukumva nabo ariko atotezwe cyo kimwe na twese twese iyo turiko turavuga ivyihonyurwa ry'agateka ka muntu. Ejo bundi kandi mu nzu yahera hari mu Kirundo, umuyobozi wa ETP Kirundo yarakubiswa acumitwa n'imbugita ajyanwa mu bitaro ari Kiruruma, kandi ari umuntu akomeye cyane mu mbonerakure, kubera ko imbonerakure aho hantu zashwanye zacanyemwo, ugasanga naho nyene nta gikorwa kugira ngo abe ubutungane n'uwo wamutunganiriza. Ni ukuvuga ikibarubagije ntabwo cerekeye abamenyesha amakuru gusa, kiri ku bamenyesha amakuru, kiri ku banyamigambwe, kiri mu bigenga, kiri mu munyagihugu wese yubaha ku munsi n'akavuga ico ubutegetsi butifuza ko kiboneka. Uti rero ivyo vyogwanywa gute? Kubirwanya nta yindi nzira, ni urunani rukomeye rw'abarundi bose bagira aho bavuga bati ibi bintu ntituvyemera ko mudufata nk'uko umengo turi bikoko ntituri abantu. Mvuge nka wa wundi Perezida Ndayishimiye avuga ko ariko aravuga ngo impunzi mu gihugu zagiyemo ngo dusonga n'impene. Muri ico gihugu cy'u Burundi hari impunzi zahahungiye urumva zisonga n'impene, ariko ugiye kuraba si impunzi gusa, n'impunzi uko zifatwa niko kenshi usanga n'abandi banyagihugu bafasha. Muri ico gihugu dufite ubutegetsi bufata ko umuntu ari inyuma y'impene, umuntu bashobora kumugira uko bagombye kose. Rero urunani rw'abo bantu biswe impene, bwabo bafatwa nk'impene, urahambaye kugira ngo bene ivyo bintu bihagarare. Murakoze cyane. Wifatira abantu bakagutinya, imyaka ni myinshi rwose, udukanyije urukundo gufungwa bamba crack, ariko ubu imyaka yageze yo kubaho mu migezo. Uko ikigiye ntikikutegereza, itariki niyukwihoza, imyaka niyukwitegereza, itariki niyukwihoza. Twese abanyafurika tukarondeka tugakamiriza. Reka tugaruke ku nshingantahe Frederic Bamvuginyumvira, mwarajejwe amabanga ahambaye mu gihugu. Ubu igihugu kirongowe n'umugambwe CNDD-FDD. Ku bijanye no kumenyesha amakuru, mubona uwo mugambwe wifata gute? Iyo nyifato y'uwo mugambwe murayitahura nk'abantu mwajejwe amabanga ahambaye igihugu? ndabatahura, urundi ruhande rwose ndabatahura. Ni kubera iki? ndabatahura kubera ko turiko turategera yuko ibyo bagwanira bagiye kurwana bavuga ngo bagiye guharanira agateka kazina muntu, ngo guharanira demokarasi nk'uko amagambo wabo yitwa, byanatweretse kwari guhenda abarundi. Ni ukuvuga imyaka bamaze mu ishamba by'ukuri babayeho nk'ibikoko, babanye n'ibikoko, imitima yabo icikuko ku buryo ahanini twibagiye ngo baracari babandi bagiye kurwanira ibyo barwanira, ariko birekana ndetse n'akakariyo. Hari umuntu waniganiye hirya y'ejo arambarira ati yari umuntu w'umudede, ati burya ari ikintu tutamenye, ati burya tuba hariya twaragize ibibazo byinshi by'umurengera
ati ku buryo niba bamwibaza uko mwibaza agateka kazina muntu uko mwibaza ko iterambere ryogenda nta muse NDD kugeze abyiyumvira yagiye mu ishyamba ati kubyo hariya twagize ingorane iki ati ku buryo kugira ngo Burundi buze bugira amahoro ni mpaka ubona bariko barategeka baze baba batama baze bave ku isoko rya politike burya n'igihugu kizoshobora kugira amahoro ati kuko bonyene nta bintu bya demokarasi bizobavamwo kuko ntabyo biyumvira ari mu mutwe wabo iyo nakuvuga nti umuntu aravye muri iyo nzira urumva iyo nyifato yawe mugabo kandi nkagaruka aho itumvikanira ni hehe aho itumvikana ko baza bavuga ngo tuje kubaka igihugu tuje kuba abasebarundi tuje kuba ba leta nkozi tuje kuba ba leta ibyo ari byo mugabo basanga inyifato yabo by'ukuri iyo leta yabwirizwa kurangwa n'amategeko yabwirizwa kurangwa no kuzana akazira muntu yabwirizwa kurangwa no kwishyira no kwizana mu bijyanye no kumenyesha amakuru no kumenyeshwa amakuru ariko urabona ejo bundi ndayishimira mubajije bati mbega ni kuki kiriya gihe mwahoramo cyagiye mvugo ya maradiyo mwaratoteza abanyamakuru barukubera yababwiye ati ntajya twayumva kuko urabona mu rugo mu mama ashwana n'umupapa babana mu nzu serugo n'andarugo batwanye akana kaza karagenda kuvuga mu babanyi kurera bareba kubitanye aho byarujya ngo baragwana burinze buca akabo kandi bagahana ngaburo abanyamakuru ntibashoboye kubaza bati mbega none ako kana ntikavuga byo kavuguri barajya kana cyangwa ikosa n'iryawe wowe papa uzura kubita mama kugira ngo rero ntibasubire kuvuga reka kugeza uko ndasendede igihe cyose izigenza nabi yitwa kuri kwatwara igihugu abanyamakuru bazovuga ni nacyo gituma hajya hazokwama ingwano hagati y'abamenyeshamakuru na leta CNDD-FDD kiretse CNDD-FDD ivuze iti kuva ubu ndahindura ingendo natarategereye ko nashikiriye igihugu ko muza gutunganiriza abanyagihugu kandi ko muza kubumviriza kandi ko mubwirizwa kubahiriza barya bantu bubahuka ibintu bitagenda neza kuko abakonseye bambwira abana nahaza ko ibintu biri kuragenda neza kandi mu gihugu biriko birononekara uyu munsi hari ikintu kiriko kiraboneka ubona ko ndayishimiye agomba kwishikiriza abantu bamufasha cyane cyane babaha amahera mugabo guhindura imvugo mugabo iyo mvugo nayo ntihindukire bijyane n'ingiro kuko ntabigere bigenda uyu munsi avuze ati yose simfite abamfasha abanyamakuru barabikora badafite abamufasha ejo agacakurikira uyu ntuzenya uyu yeri bishe bakamwicira mu nzu ariko n'umufasha n'ibyo mu gitanda bajyanye n'uruyoya mugabo ababishe bakata telefone ariko ntibakurikiranwe ngo bavuge bati rero ikintu dufasha kumenya ba bantu mugabo ntibashobora kubakurikirana abo bari baratuye hanyuma uyu Evariste akamurikira bivuga akacana avuga ati ntaje mu mukuru ni mu murekatari ariko afite mu nzira ati uwo muri documentation isubira musubiza inyuma nakireye ariko icyo gipolisi cyangwa cyane cya Evariste ubwo butungane bwa Evariste urumva inzego zibiri zifata inkozi dasa byerekana yuko uwo Evariste ndasaba ijambo abari muri ego ndasaba ijambo ntiyahetse ego hanyuma rero bikerekana yuko mu by'ukuri uwo muntu Evariste bimugoye arafise ingufu zimuremereye bimuruhije mugabo kandi ukibaza niko bimeze cyane n'urukino ariko barakina kuko baba bakina ngo barajyana bararegeranije reka twirindire bihabitobamo basagara abantu baguma bareza amaboko mu bizovu babo mu barundi bonyene bazofata bazogira agatima ntembero bati mbega kirya gihugu kivuyehe kigezehe kijahe mbega uruhara rwatwe bw'abarundi ruri hehe kugira ngo duhe
abarundi agahengwe twibohore twikuriye muri iyo migwi rero ya CNDD-FDD rero irazi ko abanyagihugu bayiraba uyu munsi aho gufasha abanyagihugu batagenda kurondera ubugenzi mu bindi bihugu byigenza nk'uko mu Bushinwa mu Burusiya muri Tanzania hehe kuko bavuga bati bajya bazodufasha baduhe n'amafaranga abatwananye bitokeza igihugu cyacu iyo demokarasi imbi iwabo iyo demokarasi yerekwa kagena n'amajambo bijya ku bikongo bya CNDD-FDD demokarasi yajya bemera bo barafashe igihugu baratwara ijamba ibibazo bakubenshi nta demokarasi iriyo nta gateka kariyo ni gukoko nabo ntibigeze bashaka guhinduka kugira ngo iyo ufite kigira amahoro cyangwa barahinduka ndabitamo cyangwa barahindurwa bitagenze uko abanyamakuru bazokamara ibibazo tuzokamara intekerezo z'abanyepolitike tutavuga rumwe nabo kandi aho imbere dusubira dukuru no kandi muri yewe nk'umuforodeko iyo ndabingete mu myaka 1992 kandi ndaya akavuga ati habuza kuba amaradiyo menshi habuza kuba n'amakuru byinshi bikavuga ngo ibyo leta yiyumvira hanyuma akaza yarimo hama uyu munsi ugasanga aho tugeze bagaca baririmba ndadaye kandi ndadaye yiyumvira ukundi usanga ibintu by'ibicanye ko bakoresha bibahesha amanota mu banyagihugu ngabo ntabyo bibarana. Murakoze cyane Frederic Bambuge nyumvira ku byo muvuze umushinga nawe Bobo yari yasabye ijambo ngira arafise icyo ashaka kubivuga ko yumvise icyo mwavuze ijambo ni guhanya Bobo. Ego murakoze nashaka gushimira umushinga nawe Bambuge nyumvira arangije neza ahereje ku ijambo ryiza aho avuze ati aha rero abantu dushobora kwiyumvira tuti mbega nivyo canke sivyo no kuvuga iyo nkinamico twama tubona hagati ya Evariste Ndayishimiye na Bunyoni na wamu sinzi ngene mu Kirundi no mwita Jacques Bigirimana ni sinzi ngene two mwita mu Gifaransa no mwita nka trompette mu Kirundi sinzi ngene umuntu yo mwita abategetsi bamwe bahora bavugiramo iyo bashatse guhenda abantu canke kugirana nashaka kubabwira yuko ijya ntwaro ya CNDD-FDD ijya ntwaro igituma tukigowe abarundi kandi iyo mvuze ko abarundi tugowe simvuze aba barundi ngo batotejwe na CNDD-FDD jewe ndavuga abo ba CNDD-FDD ubwabo bagiye mu ishamba bakagenda kugwana gutanga amaraso yabo abavyeyi barungitse abana baguye ku rugamba bazi bati tugiye guharanira demokarasi tugiye guharanira igihugu kizoba kizigwamwo ubwicanyi kizoba kitavugwamwo ibiturire bikabije igihugu abavuka gihugu bose bazoba bangana imbere y'amategeko abo buriya rero je nibo mbona ko bagowe reka ndabaha akarorero je ndumumenyesha makuru iyo ntwaro yarantoteje isi yose irazi ko iyo ntwaro ya CNDD-FDD yantoteje iyo nageze mu mahanga nararonse ubuhungiro mbere hari n'abagize bati aba bantu bazize igikorwa c'iteka aba bantu bariko baraharanira agateka kazina muntu mu gihugu reka n'ukuri tubatera iteka murabizi hari abamenyesha amakuru bagiye baronka udushimwe iyo bakigwa ntushobora kwibaza iyo bakigwa mu nama zitandukanye ku isi ahantu Pacifique Ninahazo yagiye arashika kuva mu 2015 mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika no ku isi ndayishimiye n'ukuri Jesse nibaza ko haragira ko hashika yaba na nkuru nziza murazi ko yari yarabaye agatinya shengero ntiyigeze ahashika mu nama nkenguza amateka y'ibihugu bikomewe twarahamagawe turahabwa ijambo shaka rero kuvuga nti twe naho twatotejwe amakungu arazi ko twatotejwe
twebwe naho twatoteje amakungu aravuga ati aba bantu nyabuna nabo gufashwa. Rero jewe mbabajwe nabande uno munsi mbabajwe nabo basirikare, jewe mpora ndababona ku mavideo, mpora ndababona kuri za rezo sosiyo za WhatsApp, ukabona umusirikare w'igihugu yego abasirikare b'u Burundi cyangwa abapolisi, ugasanga umuntu yirirwa aranywa urwagwa, ugasanga umuntu yambaye impuzu y'igihugu itabutse. Iyo idatabutse ukiyumvira uyu muntu aba ku isi cyangwa aba mu mugina. Ibyo rero je nagomba kubabwira ko abo bantu nibo bambabaje no munsi, barambabaje cyane. Ntako dukumbuye igihugu c'iwacu, abo bantu barambabaje. Abo bantu rero kubereki erega nivyo ndiko ndavuga. Noneho numva ko uno munsi CNDD-FDD ari irikira abatoteza. Wowe ufashe umuntu yagiye ku rugamba ati ko agiye kugwanira igihugu kizira karenganyo, kizira ubukene, uno munsi akaba ahembwa udufaranga tumufasha kwisumira iminsi 10 mu minsi 30 igize ukwezi. Ugasanga n'umuntu atatigera aronka agakredi ko kugira yubaka inzu. Nta numwe atazi mu bihugu bitandukanye ku isi ingena amareta yita ku rutare kugira abanyagihugu baho baronka uburaro. Aho rero kenshi bigahera mu basirikare, bigahera mu bapolisi, bigahera mu barimu, bikaza no mu bandi banyagihugu bose. Abantu barakwiye kuraba naho i Burundi bakabona ibigwati kera byubatswe. Uno munsi ni barabe CNDD-FDD nta mugambi numwe w'iterambere yaje gukorera Abarundi. Nagiye rero ndababwire abo banyagihugu nibo mvuga. Ibyo mbonera kure zirenga ibihumbi 200 ku butaka bw'igihugu cyose. Abantu bafashe ngo bakabagira basatirizi, utamenya icyo bisigura. Abantu bakabahenda ngo ni mwebwe nkingi y'umutekano w'igihugu, kandi mu gihugu hariho inzego z'igipolisi, z'igisirikare n'iz'iperereza. Ugaca usanga abo bantu babahemba ibihumbi 50 ku kwezi, babahemba ibihumbi 70 ku kwezi. Ugasanga birirwa bafatira iyayuramutwe, utwo dufaranga badufatamo. Kubera iki? Kubera ko uno munsi abo bantu nibo batagira ukwishira n'ukwizana. Abo CNDD-FDD ndiko ndakubwira nibo je banteye ikibazo, nibo n'ukuri uno munsi numva banteye ikigongwe, kuko ndiko ndaraba ubukene barimo, ndiko ndaraba benshi muri bo turayaga. Reka ngeze ngaha ndeke kuvuga ivyo. Reka rero ndakubwira ico nariko ndavuga kuri iyo ntwaro ya CNDD-FDD. Iyo ntwaro ya CNDD-FDD yaje ata mugambi wo guteza imbere abanyagihugu ifise. Iyo ntwaro ya CNDD-FDD yaje izi yuko baje kurya bagahaga, bakibagira yuko umuntu naho bomuha amasahani 1000 y'indya zitandukanye, bakibagira yuko atavyashoboye kuko afise umunwa umwe, afise inda imwe, afise estoma ifise ukwingana. Nashobora guhera 6h y'igitondo gushika 6h umugoroba ajya barabizi. Abo bantu baje bazi yuko bamwe baje gusayangana mu buryo ntarinde kuvuga ngaha buteye isoni mu byo dora twumva. Ibintu bitandukanye n'umuco w'igihugu w'Abarundi. Abo bantu rero nibo no munsi bapfukamye igihugu mu nda. Ingene rero bimeze gute? Barabona bati twebwe ibi bintu dukora ntidushobora kurama ku ntwaro n'ibi bintu dukora, ariko kugira dusinzirize abanyagihugu, kugira dushire mu kavaziko abagumya banga bahunikire, basinzire, bagumeyo, hama natwe tubandanye urugendo. Uzibagira gute? Barafata bonyene hagati yabo n'akaguca atarenga abantu 10-15, bakagabura bati wewe uzoja mu bijanye n'ubutaka, ubutare n'agataka. Ati wewe uzoja mu bijanye n'amamarché public, ni uzotanga amasoko y'igihugu yose akomeye, mwebwe akakazwi kanyu. Mwebwe namwe muzoja mu byo kunyonyeza abanyagihugu. Ni bya bindi hora wumva bagira bagashinga ibintu by'amakoperative ivyo byasangwe, bakaja ngaho bagashinga muri buki ibintu bagize byitwa ADC mu 2008 mu ntara za Makamba na Gitega. Barasahuye Abarundi, abanyagihugu barabasahura amahera arenga imiliyaridi 3. Rero nagenda kugira ko kagwiro kagawe ivyo bisata kibamwo, abandi bakiba cy'amahera. Rero sukugigabangana ahubwo umengo barabaroze uravye ivyo bakora. Rero nagenda kugira abo bantu rero nibo bazahije bakavuga bati ariko none twigire gute? Erega akakagwi k'abasirikare bacu bo muri nonoka bazotwifasira. Rero bagaca bagira bati
reka tubereke yuko ibi biriko biraba tutavyumvikanako, tubereke yuko natwe turi mu ntambara yo kubihindura, tubereke yuko Bunyoni na Evariste Ndayishimiye batumvikana, tubereke yuko Prime Niyongabo na Bunyoni batumvikana, tubereke yuko Rurimiriza atumvikana na Naka, tubereke yuko Naka na Naka batumvikana. Ivyo rero bigaca bitwara abarundi n'abagumyabanga mu gatiro bakaguma barindiriye ngo ibarareragwa muri CNDD-FDD ngo neva arafunga Bunyoni, ngo Bunyoni yarirahira Ndayishimiye. Ivyo nagenda babwiye ko n'uruhendo, ivyo babikoresheje kuva mu 2005 baje gushika n'ubu mu 2021 niyo mvugo bafise, ariko muzorabe murindire murabe ko hari n'umwe muri abo muzigera mubona bafasha bagafunga. Uwo bigeze gufunga ni Hussein Rajabu, nawe nta n'umwe atazi icyo bamufunga. Yagira ati nyabuna niyo tugishika ku butegetsi reka kwinyamasuza, reka gufata amamiliyaridi ngo mwibe, reka turindire dukore turabe ico tuzokwiha mu minsi, ariko akaba ariwe yiha wenyene. Ico rero nico catumye bose hamwe bafata na munda bakamwambura umugambo bakamushira mu ibohero, mu nyuma sinzi iyo bigeze. Rero bagomba kubabwira abarundi nituve mu kavaziko ivyo bintu baja gutuma Jacques Bigirimana, ariko ninda tazi ubube gito bwa Jacques Bigirimana, ninda ashobora kwibaza ko Jacques Bigirimana yohimiriza umukuru w'igihugu amubwira ngo fata ngo rinda ngo fata muri abo nyene ngo bakwegereye. Bigende n'uruhenda abana n'ibintu by'inkina mico bategura bagashira kuri RTNB bagaca barungikira abarundi. Reka ndababwire Jacques Bigirimana nagenda bivuge ntadidinganya ari mu basuma karuhariwe ngaho muri ico gihugu cy'u Burundi bazingamitswe n'ibiturire no gusuma bw'amatungo ya leta. Ivyo ni washaka muzontumire ndabivuge mu kindi kiganiro ndababwire ubusuma yakoze mwishira hamwe OTB, mwishira hamwe yahaye amasoko yose yicaye cy'u Burundi n'ibiturire bamuhereza. Ivyo turabifise nihagera tuzobitanga. Rero nagenda babwire siwe yoza ngo aje kuri radio na televiziyo y'igihugu babwire abantu ngo nyakubahwa mukuru w'igihugu rinda ngo turi inyuma yawe, ngo abanywanyi ba FNL baragushikiye mu rugamba rwo kugarukana ngo amatungo ya leta giterambere. Biya bintu nagenda babwire uzoguma vyumvira azoguma muri ako gatiro asinzire yikangure, arivyo bakiririmba imyaka 20, 30, 40 gushika naho kijya gihugu cy'u Burundi kizomera nka vya bihugu muzi vya kera mwara mwumva vya Zaire, Republika ntuze yo hagati muri Afrika, Centrafrique, za Somali murabaza za Somali n'ibihugu bitakibaho, ariko kubera ko ubutaka buri hajya iracitse igihugu cya Somali. Ariko ubwo Burundi rero niyo buriko buraja aha. Rero nkatera kamu bande abambere bakwiye kuva mu gatiro nabo bagumya banga bakamenya yuko batagiye gusesera amaraso yabo, batagiye kwitanga kugira abo bantu bakore ayo marorego bariko barakora. Nibagiye kugwanira igihugu kizofata igice c'umuriyoni kikangaza, nibagiye kugwanira igihugu kizogarukana injyane z'amacakubiri. Mbega bibaza ko burya hari igihugu gishobora kuba cy'ubwoko bumwe bukagira amahoro ubundi bwoko butagira amahoro? Uwo bayumvira gutyo azoba ari kijuju. Uno munsi muri no myaka ivyo bintu by'amoko twarabisezereye, hagezaho igihugu gitunganiriza abanyagihugu bacu bose atankunzi atawanja wangure atakuraba amoko n'intara n'amadini n'ivyumviro. Murakoze cyane mushinga ntaye Bobo ko buri ivyo vyiyumviro mudushikirije kuri uwo muco muduhaye. Muranatwemereye ko hariho ikiganiro twabatumiramwo kugira ngo mutubwire ibindi munsi abarundi bakeneye kumenya. Wifatira abantu bakagutinya, imyaka ni myinshi kose udukangije urukuntu gufungwa bamba crack, ariko imyaka yageze yo kubaho mu migege. Ukwikikia ni tukitegenza, itariki ni yukiroza, imyaka ni yukitegenza, itariki ni
twese abanyafurika tukarorika tugakamika. Tugaruke ku mushinga ntahe bamvuga inyumvira. Turakunze kumva hari nani za politike zitari nke zama zakozwe haba muri ibi bihe Uburundi burimwo bw'inyuma y'umwaka wa 2015 eka n'imbere yaho hari inani za politike zagiye ziba. Izo nani zose zaba kugira ngo hashobore kuronderwa umuti wa politike w'ibibazo biri mu gihugu. Muri kano kanya naho turumvise umushinga ntahe Bob Rugurika avuga ati abasirikare abapolisi baratera ikigongwe kandi baritangiye igihugu. Ivyo yavuze kuri ivyo mwavyumvise mwabikurikiye. Pacifique Ninahazwe nawe ati hakenewe urunani rudasanzwe Barundi bose twohuriramwo canke bohuriramwo kugira ngo umuti w'ibibazo Uburundi bufise uboneke. Bamvuga inyumvira dufatiye ku nani zihari, hariho Seforo Arusha, hariho n'urundi ARN. Ubwo runani Abarundi bohuriramwo kugira ngo bashobore gutora umuti w'ibibazo bihari muri kino gihe. Ni muri izo nani zisanzwe zarabayeho canke hakwiye kubaho urundi runani? Ijambo ni rwanyu bamvuga inyumvira. Murakoze no kumbaza icyo kibazo. Inani Abarundi akwiye kujamwo ubwizigire urumva twavugangi ibaze wacu mugabo urumva ikibazo cyaho kiri ikibazo ibibazo bihanze Abarundi mu byo twohuriramwo twokumvikana bigatuma kabuguru nanjye byobiri ikibazo nyamukuru rero naho ndagashira Abarundi baba abantu ari mu gihugu baba abantu ko abo tutabure twokumvikana ko ni mbega igihugu twacemera ko ari igihugu cy'iwacu tubwirizwa kwanira tugatangira amaraso kugira ngo kibe igihugu tubamo twese akikadugira akamaro. Icyo ni ikintu nibaza ko tuzi imbere ya byose kugira ngo Abarundi twumve ko tugiye kugira urunani duhurira bityo. Icyo ni ikintu cya kabiri ni uko urabona aho tugeze twaba ko mu by'ukuri ibitwagiyemo ngo ni amoko ngo ni intara ngo ni amadini ngo ni imigambwe ngo batwararwanye ari uruhendo y'uko Abarundi kumvikana ku kintu kimwe nyamukuru y'uko ibyo byose ari inda z'abantu bagiye bazana kugira ngo y'amacakubiri abandanye, amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'intara, amacakubiri y'ibiti, kandi ibyo byose usanga ari ibintu by'ibinyoma abantu bagenda bakurikiza, maze Abarundi nabo bakajya nabo ko ni nakabivuze ngo ni byiza, ko ni nakabivuze ngo ni byiza, ko ni nakabivuze dusangiye ibi ni byiza, tukibagira yuko hari ibintu turiko turajyamo ejo bizotuma Uburundi bwacu buzimangana. Mbona n'abantu Barundi bari hari umugani iraterega jewe gusubira mu gihugu cyabitiye abantu numva ntashaka gusubirayo. Mugabo arega abantu sibo bisha abantu, hari imvo zatumye abantu bari mu bwicanyi gushika abantu bazabagicana ugatona ukwishe ko ari we mubi, mugabo ntumenye watumye ukwica uyumvira iyo politiki yo kwica ninde. Turakwiye kwiyumvira izi njyane dufise, aya mabi dufise ninde. Mbega umuntu aryoherwa Mututa apfuye, Umuhutu apfuye, Abarundi bapfuye ninde? Tubwiye ibibazo nkoramutima tutariyumvira neza ngo tumenye urunani icyo bushirikira. Rero tubwiza kandi kwiyumvira mbega kazoza kacu kuba kameze gati,
icyo gihugu cyotunganywa gute twibaza ko cyotunganywa gute tukumvikana ingene cyotunganywa ku buryo ata muntu asubira kwangazwa ata muntu asubiramwo ata muntu asubira kugira amagoba adasubira kuba amayiboba adasubira kuba intabwa mu gihugu ciwe adasubira kuba impunzi ciwe ivyo nivyo tubwirizwa amaze bagirwa urunani rw'abarundi bashaka ivyo bintu bitaba kandi rero jewe nifuza ko urwo runani torukora hanyuma tukarushinga abarundi bose bakavuga ati ngo ni gogo reka hanyuma uzoraba ingene twogira ico kintu ni ukuri bya butegetsi buzojugumira kandi tugatera imbere nta muntu n'umwe abohora uwundi ni umuntu wenyine yiboha kandi kugira ngo abohoke abwirizwa kumva ko aboshe kandi akabuza kumva ikimuboshe icyo ari cyo kuko burya ahanini abarundi ntibaboshwe na CNDD-FDD nitwe twiboshe kuko tubona CNDD-FDD ko ari umubyeyi kandi ari igikoko ntiturategera ko ari kizoturya kandi kimaze kurya benshi muri twebwe tukarindira ko tuzoshirwa mu turiye kugira ngo tubone ko kijyana kandi cyaramaze kurya abantu bijyari tuzategera uyu munsi arageze ko abarundi tuvuga tuti ubutegetsi dufise sibuko kandi turashobora kurondera ntituvuze ko nta CNDD tuvuze ko mu butegetsi bwa CNDD kuko aba CNDD abarundi ntacu baratandukanye n'ubutegetsi bariko barakoresha buriko burashikiriza abarundi dukeneye ubutegetsi gukora abarundi dukeneye ubutegetsi buza gushikiriza abarundi rero bofata iyo nzira murakoze cyane turiko turasa n'abarangiza nagira ngaruke ku mushinga ntahe Pacifique nene nahazwe turiko turarangiza nagira ngo mugire ico musaba abarundi inyifato mubona bakwiye kugira muri kino gihe kitoroshe bimenyesha amakuru bimwe bimwe biriko birahagarika kumvo batubwiye niyi icya mbere coco nuko umwe wese ahari agerageza gutahura impamvu ubwo butegetsi budakeneye amaradiyo yigenga kwabaho aho ni umwe wese amaze kubona bavuze ngo bugaye RPA yonyene nimba ari ukuvuga Bob Rugurika nimba ari ukuvuga umukuru wamenyesha amakuru muri RPA bonyene nta na kimwe baba bavuze kuko RPA ni ijwi rya wa munyagihugu akagira havugira umunyagihugu atariho RPA nta na kimwe yoba imaze yaba Bob yivugira ivyiwe n'ivyo muhiriwe yaba abandi bamenyesha amakuru badutera inkuru zo muhiri wabo nta n'umwe yoba yacumviriza n'iyo RPA n'ubutegetsi ntibwobwiye kuyugara bavuga bati abo basigaye bibereye mu nkuru ariko bugaye RPA bugaye inzamba bugaye televiziyo Renaissance kugira ngo wa mupolisi mu kanya twumvise bajya akoresha arara ariruka yamara gupfa n'imana mwibuke n'abasigaye kuko uje ntavuge ako gashahara ubusa ahembwa ntavuge ingene bamwiba ku gashahara kiwe ntavuge ingene atagira gahuzu yambara bamwibagiye nivyo bakeneye ko izo radio zidasubira kuvuga bazigwanya bazugara kugira ngo umusirikare ariko apira ibihangange bikeyi by'abasuma uwo musirikare ntaza atora kenge kandi ntaze yubahuke kuvuga ingene bariko baramurya ejo bundi bavuze izi ntambara zoba zabereye imabayi ariko nganira n'umuntu akorera hariya ku mpanda bajya bashingura abantu uwo munsi arambwira ati eterega burya hari ibintu tubona biteye ubwoba bitavuzwe ati twebwe tuvuye gushingura hanyuma hariho umugumwe wo muri twebwe bashingura hajya ku mpanda bisanzwe bashingura bariho bose ati haba ubundi muguye muri twabonye batwaye hirya y'aho abandi bariko barahambwa bagenda guhamba y'abasirikare tubona abantu indiri z'abasirikare barahambwe biboneka ko bahambwe mu kinyegero bahambwe n'imiryango yabo itahari bahambwe bitavuzwe mu gihugu cyabuze abasirikare abasirikare bapfiriye hari imabayi
ntibavuzwe igihugu cyaranze kuvuga ko abasirikare baguye n'abandi tunavugana mu zindi nzego z'igisirikare barabitubwira nibaza ko impamvu igihugu kitavuga abo basirikare baba baguye ku rugamba ko ari ubwa mbere ko ntibababaye igihugu cyose cyubaha umusirikare iyo apfuye kiramwubahiriza ariko bobo uko bakoze bama bahakana ibintu byose biriko biraba hanyuma uwo musirikare ntacyo ababwiye uwo musirikare mutoyi bagenda guhamba nk'uko baba bahamba imbwa ntacyo ababwiye bobo naho wopfa bangana gute ntacyo bibatwaye mu gihe bamwe bambaye amapete bariya bari hejuru bazobandanya bashobora kwiba bubaka amazu igihugu cyose bakora ibintu bitagira uko bingana abapfa birabasha nicyo ndiko ndashimikako abapfa birabasha ejo badigeze uwundi mwana w'uburundi babuze umusirikare batwara imbonerakure n'umwana w'uwundi bayitware kwireyo bayihambe kwa kundi nk'imbwa bamwe baca bahambwa mbere imbonerakure zoze n'umwana bazana aho bazanye abasirikare bakumva ko imbonerakure zo bacazita hariya mu kibira nyene bakazitayo bakazikirayo imiryango ntibwirwe ivyabaye ivyo nivyo badashaka ko FPI ivuga nivyo badashaka ko inzamba ivuga nivyo badashaka yuko televiziyo Renaissance yerekana ntibashaka yuko turaronka amajwi y'abakozi bato bato muri leta batubwira uko bahonyogwa uko barenganywa murabona n'ubuzugije bimwe by'amasendika ubundi biravuga umushikiranganji ejo bundi umushikiranganji bw'amagara y'abantu ahandagicishemo gatoyi mu kanya Bob Rubika yavuze kuri umushikiranganji w'amagara y'abantu ibintu turiko turaronka vyerekeye umushikiranganji Sade Ndikumana bibera mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ibintu biteye ubwoba ubusuma buriyo akarenganyo kariyo umushikiranganji adandaza ibikorwa byose biri muri ubwo bushikiranganji abo masendika bagira ngo baravuze ukabura umushikiranganji nawe akeye yandika ikete ukamenga ahubwo we niyo ari indi sendika isumba n'amasendika bariko baravuga amarorerwa bakorerwa ivyo bikaca bibyo biri kwigwa umushikiranganji wa mbere ukarindira ko yareko ko hari ikivuga gikurikira bigahera gutyo ivyo nibyo badakeneye ko ya maradiyo avuga ejo nako ndavugana n'umuntu ariko ambwira amarorerwa yo kabera mu butungane aho procureur general de la République ari umukomersa w'imanza uyu munsi azubiye mu masentare uko ibintu bimeze usanga muri sentare imwe kugira ngaha ngo turafise imanza 40 za procureur general wenyene umuntu aragenda kwa procureur general akamubwira ati je mfise urubanza rw'itongo ndiko ndapfana naka ariko ndabona ko nzotsindwa mfasha ruze rucike gutya procureur general agategeka umukuru wa sentare ati runo rubanza muze mu rucuku bakagenda bamuhaye imiliyoni 2 cyangwa 3 ku rubanza rumwe ivyo turabifise ivyo nivyo badashaka ko RPI ivuga ivyo nivyo badashaka inzamba ivuga ivyo nivyo badashaka ko televiziyo Renaissance ivuga ikintu cya mbere umunyagihugu wese akwiye kumva ngaha nuko kubuza aya maradiyo kuvuga nukugara umunwa w'umunyagihugu ariko arakubitwa nukugara umunwa w'umukenyezi ariko afatwa ku nguvu nukugara umunwa w'umuvyeyi abona umukobwa we batwarwa n'imbonerakure ikamukoza ivyo ishaka ntihagire igikurikira nk'uko tuvyumva mu mashuri atari make nukugara umunwa w'umukozi ariko araribwa ku dufaranga twiwe nukugara umunwa w'umurundi w'ujya murimyi bariko barajya bamubuza gushora ivyo yarimye bakamushingira ibiciro banavyubahirize n'ivyo bariko barakora n'urugamba rero rwa twese ikintu rero twese twumva uyu munsi cya mbere nuko ubwo burenganzira dutegerezwa kubugwanira nico niko kamo nifuza guha abarundi muri uyu mwanya tuzoba tutaranaronka ko ano maradiyo asubira kuvuga abarundi ntibanume jenda bahamagariye umwe wese kuca abonye yiga ingene bidushikira yiga ingene aronko bica amarorerwa bariko barakora tuyavuge kurusha nuko byahora bivugwa gushika ubwo butegetsi bwo nyene bwicuza n'ibituma kuvuga ayo maradiyo ndabahamagarira kuvuga kurusha nuko byahora bivugwa nibisohoke ibyo bariko barakora byose tubabwire tuti muribesha ibihe byarahindutse hari ibintu bitagishoboka uyu munsi urunani nigeze kuvuga babwibwira yabivuze neza cyane mwamwaritse mbega n'urunani rw'ijya migambwe iri hamwe muri Seforo Arusha suko umuntu yovyumva n'urunani bujya bw'abarundi bose ababumva ko igihugu ari cyabo abumva ko atari igihugu cy'akabi gatoyi
kazanye iterabwoba mu gihugu kugira ngo katurye kibe iby'igihugu byose cyose bambe ariko karatwica nubwo bumwe bwa bose igihe cy'imyerekano mu 2015 mwarabonye hariho muri societe civile twari dufise mu mahata twaje Rwanda imigambwe yari ifise mu Arusha ariko si ukuvuga ngo izo nizo nari zo nyene zari zihari cyabaye igikorwa cy'abarundi mu migwi yose amashengero yavuga rumwe ukabona mu migambwe tuvuze rumwe abari mu butegetsi n'abataburimwo turiko tuvuga bimwe ubwo runini rwahambayeho umwe wese avuga ko ahari ni iki nokora mu gihugu cyanjye gikire hanyuma wamaze kukibona usanga buke buke ingufu zacu zigenda zija hamwe ufite icyo ariko arakora twese tumushigikira duhana ingufu duterana ingufu abashobora gukorera hamwe babikora abandi hirya no hino kumwe wese avuga ati ihangiro ni rimwe uburundi ni bukire mu cyo turiko turakoreramwo cyose ni ubumwe bwo mu mutima ni ubumwe bwo kumva ko turi bamwe ni ubumwe bwo kumva ko dufise igihugu kimwe cyo gukiza igihugu cyacu murakoze umushinga ntahe bamvuga inyumvira turiko turasozera twashaka kubasaba mu kanya gatoya kuko dusigaranye iminota nk'ine gusa kandi turasigaje guha ijambo umushinga ntahe Bob Rugurika umushinga ntahe Frederic twashaka mwavuze ivyerekeye ubutegetsi dufise ko atari bwo ariko abategetsi bari muri ubwo butegetsi barahari hari ivyo mwagiye munegura bitari bike mufatiye kubishikira abamenyeshamakuru mufatiye kubishikira abarundi bose none abo batwara muri kino gihe mubona mwoba hanura iki muri kino gihe naho bigoye guhanura burya jewe ndemeza ko atari ikibazo cy'impanuro twarahanuye nziza twaragaze gutangira ukwezi kose nange natwana yonse ari kumwe n'uyu tutotwe yankunze turi kumwe ngaha turabahanura turabereka inzira nziza bocako ariko ntibashatse kutumvira twarahuye n'imigwi myinshi yabo turabwira tuti inzira murimo n'agaheza sigaho izoba kidahabi izokibuhabi ariko ntibavyibuha jewe n'ubundi ndagaruka ndababwire igihugu si kubera ko wagwanye ufite gikoresho ugaka nk'uko umenga abarundi bose bacitse inyagano urabwira ko ibiri kurakora uyu munsi ejo bazobikubanza uko bigenda kose niwaba bamugisha ariko ukiriho bazobikubaza bati ibi none wabigiye rero ntibiyumvire igihe bazoba ariko barabazwa ingene bononye igihugu batabagaje igihugu kandi bari bafise ubutumwa bwo gitunganya neza kugira ngo abarundi bahezanye neza rizatuzingamitse abarundi bave muri kugenere bari zazanywe n'indyane abarundi bave muri macakubiri y'amoko bumve ko ari abarundi basagiye ugupfa no gukira igihe avukiye aho katakiri igihugu cya kabiri bafise igihugu cabaye icunyene rero mukanye ntibategere ibyo kandi bategere ko ibi babona ko banezerewe ari ukwiheza burya igihugu guma gitera imbere kurya ku mipira y'imodoka iguma izunguruka n'igihugu guma kizunguruka uraje bugacana yandi aho mbisi umwana burya ibyo bucana yandi amazina y'ikirundi kandi bati igihe biri ibindi igihe nabivuze bita abana babo ni ukuvuga yuko bafata ubwo butegetsi bwa mbere bategere ko ari ubwo butegetsi hanyuma yuko bazobafatira rero bazanye bagume bibaza igihe bazoba baragiye batagira ubutegetsi ingene abantu bazobafata kandi bazofata abana babo bo barapfuye aheze bafite bati none ko bari baronse umugisha kukuramutsa igihugu kuko ibigendera mu nyamaswa kandi igihugu atari ingoma ngo gitwarwe mu nyamaswa kandi abanyagihugu bakeneye gutwarwa nk'abantu bo iki bemeye gutwara abantu rupfasoni
bakabakomera amashi batababesha ako bakomera amashi bavuga bati bengande nimutwice muragahoraho mugabo ugaca bavuga bati donya amaso riraturiye genda baze abarundi bose anze kubabaza abasebera muri CDC abidoze ubwo butegetsi bo benshi gusumba abahuninahaza abari mu masendege bobo urumva bavuga bati twebwe twaraguwe ko n'urusyo n'injya zo dukora cyo tubavuga ni cyo twabimwe babyumve babishire ku mutima bagira amakongre bagira ya makoraniro yabo yo kwiyugarana bagende biyugarane bavuga ibibazo nyabyo babanze mutima ya nama y'ibikoko ya Fontaine des animaux malades de la paix tutidigadiga tuvuge ibibazo twagize tuvuge ibicumuro byacu muri juru izo nabo barageze bagere ku kibazo cyane mbega demokarasi baririmba iberewe gute mbere baje gukingira bamerewe gute bavuga iki mu by'ukuri hanyuma mbega amakungu uyu munsi atubona gute isi tubona gute hanyuma mbega abaminisitiri abashikiranganji ingene bigenza ku munsi mbega abanyagihugu bavuga nibyo babwirizwa guhera ko kugira ngo bashobore kuvuga ngo mbega turi mu nzira perezida Kiza yageze kuvuga ngo ndashizeho ngo akasanduku ko hose bazarangira ibigenda n'itagenda neza byahereye iyo sindumva ibyavuye muri ubwo busanduku ngo abanyagihugu bavuge bati ngibi byavuye mu gasanduku k'Imuyinga ngibi byavuye mu gasanduku ka Bururi ngibi byavuye mu gasanduku ka Rumonge ngibi byavuye mu gasanduku ka Cibitoke ka Rubanda gasanduku ka Gitega ntabyo turumva byahereye harya rero nkavuga ati nibareke gusiga inkore ku maso abarundi twarushe turumva twanomo twebwe tuvuga tuti mbega iryo juru ryatubwiye ko mana twakubwiye ariko ibyo byose ndagaruka ni twebwe abarundi twebwe nyene tutabategereje tubondera twabitegera kuko gutegereza tuzobona murakoze umushinga ntaye bambuge nyumvira uwa nyuma duhereze tujambo muri kino kiganiro umushinga ntaye Bobo Rugurika hariho umuti wavuzwe kugira ngo Uburundi buve mu mahoro bavuze ivyerekeye urunani bavuze n'ibindi abarundi bose bohuriramwo kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo bihari kugira ngo umuti uboneke ibibazo bihari ariko iki kibazo nyamukuru twashimikiye ko uno munsi kijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru murumva yuko uwo muti wavuzwe ari wo utuma ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu buboneka canke murabona ubundi muti ukenewe kugira ngo ubwigenge bwo gushikiriza amakuru mu Burundi bubeho akanya gatoya umushinga nawe Rugurika ego murakoze nashaka kubabwira yuko n'ukuri Pacifique nabamvuga nyumvira babivuze byose ugiye kuraba amajambo yo kusozera ikiganiro ntaco batavuze ntaco basigaje batanze impanuro nziza cyane zerekana ingene Uburundi bushobora kuzonagurwa bukabogorwa bugasubira kuba Uburundi bw'abarundi bose Uburundi bw'amata n'ubuki ku banyagihugu bose atabwoko atantara rero nashaka gusa kuvuga akantu kamwe uno munsi jewe nibaza ko ubutumwa bwanje ngenda buhe imigwi itandukanye uno munsi mu Burundi nimba igihugu kiriko kiraja mu manga ukuraho turavye ubukene buhari turavye ubwicanyi buhari turavye ikibi abo bategetsi bakora haragezaho abakozi b'Imana bose uhereye mu bakatolika uhereye mu baprotestanti uhereye mu bantu b'abayisilamu eka nabo bose bafise ibindi bemera canke batemera uno munsi hagezaho umwe wese yiyumvira bimwe bita examen de conscience umwe wese yiyumvira ati mbega uruhara rwanje kugira Uburundi butabagwe Uburundi
bube igihugu ca twese, uburundi bube igihugu cubahiriza umunyagihugu wese. Mbega uruhara rwanje nuruhe? Kuko uno munsi uri kuraraba abakozi b'Imana umengo iki kibazo ca Krista Kaneza cici wabo. Uri kuraraba abakozi b'Imana umengo kubona umuntu w'umwana bamusanga mu buriri bakamwicira umugabo, mu nyuma bakaja no kumutora bakamuremera ikiziga c'umugabo, ukamenga abakozi b'Imana iryo bara ntiribaraba. Jewe n'ukuri ndabahimiriza n'abantu twubaha cane nabungere b'imitima yacu, haragezaho biyumvira uruhara rwabo mu kubaka Uburundi bwiza, Uburundi buzira ikiri nk'icyo. Ubundi mugwi n'umugwi w'abasirikare n'abapolisi kw'isi yose. Kw'isi yose inzego z'igipolisi n'igisirikare nizo nzego zijejwe kubahiriza ibijanye n'amategeko mu gihugu. Igihugu rero iyo kitakigengwa n'amategeko, icyo bita fair state, ni ukuvuga ni leta yaguye mu manga itakibaho, atategeko rigikurikizwa. Bene izo nzego zirafite uruhara rukomeye mu gusubiza ibintu mu buryo. Urundi rwego rukomeye nibaza ko arigo ruzonabazwa byinshi muri kazoza n'ukuri nabo bagumyabanga. Mu bagumyabanga dufiseyo bene wacu, dufiseyo bavyara bacu, dufiseyo abavyeyi twubaha, dufiseyo abagenzi. Nukuri nibareke kuza bararira batubwira ngo reka sangwa hano ngo ntawe uvuga, ngo hano ngo uryogoye gasanga ushaka abantorere ngo ku Rusizi. Ibi bintu birabaraba, ibi bintu biraba uruvyaro rwanyu. Uno munsi bamwe bararaba bati turi mu mabanga, bati kumbure ibi nzobiheza ndabicemuka nyene. Ariko nta numwe ariko ariyumvira abo bana bafite imyaka 6, 7, 8 bariko baravuka. Abo bana tuzobaraga igihugu kimeze gute? Abo bana nitwabaraga igihugu capfuye. Nimwibaza ko tuzoba dukoze ikibi kubemera Imana tuzobazwa umunsi urize. Rero je mvuga yuko iyo migwi yose, uwundi mugwi wa nyuma nibaza no teraka n'umugwi w'abarundi batotejwe n'intwaro ihari no munsi mu Burundi. Mu mbabarire singikunda kuvuga intwaro ya CNDD-FDD kuko CNDD-FDD yirundi sikora ibi. Nivyo ababikora babikora ku izina rya CNDD-FDD, ariko ndakugarikana Bunyoni nabo bandi ntarinze kudondagura abo bakazungu badezero amahoro, iyo bariko barica ntitubabona mu makoraniro ya CNDD-FDD. Rero ndavuga ni umugambwe, abo banyamugambwe CNDD-FDD ni mwikubita gashi, kuko mu myaka iri imbere ni hatagira ico mukora muri kino gihe. Mu myaka iri imbere murakoze cyane genda mumaramara abantu babasungura. Rero kandi nkagomba kurangiza mbwira abarundi bibuke yuko ukuri kwama kwatsinda, ukuri mu Burundi kuzotsinda. Abariko batakorera ikibi no musu Burundi bahave haza abandi. Murakoze cyane. Ni kuri izo mpanuro zishikirijwe imigwi itandukanye y'abarundi umushingantahe Bobo Rugurika ahejeje gushikiriza, turangirije ko kino kiganiro. Ariko imbere yuko dutandukana n'abatumire, nagira mbanze ndabashimire ku ntererano yabo bahejeje kudushikiriza muri kino kiganiro, cyane cyane ku kibazo kijanye n'ihagarikwa ry'ibiganiro vy'imenyeshamakuru twavuze. Umushingantahe Bobo Rugurika turabashimiye kuba mwitavye iki kiganiro, twizeye ko nitwasubira kubakenera muzotwitaba. Ukuri ndabashimiye nanje, ndashimiye nabo twasangiye ikiganiro twayaze neza. Umushingantahe Frederic Bambugiyumvira namwe turabakengurukiye, twizigiye ko nitwasubira kubakenera muzotwitaba. Ndasubiye kwakemukira ikashindira n'ingene twayaze, jewe mukasubira kutera amukiza ntadafuka zirindagiye. Murakoze cyane. Umushingantahe Pacifique Ninahazwe namwe turabakengurukiye simva mutima, nitwabakenera twizeye ko muzotwitaba. Nanjye ndabakengurukiye kuri kano kanya mwampaye, ndakengurutse ikiyago twakoze na bagenzi banjye ndaco cyari kiryoshe. Ndakengurukiye n'abatwumvirije, hanyuma munkeneye naho nyene nta nkeka ko nzobitaba.
murakoze cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye mwakurikiranye kino kiganiro nanje niko ndabashikiriza kino kiganiro ni Dondo Jemba z'umutima nkaba ndabikebanuye Imana ibahezagire akabana izuba rishimye. This is the time for revolution, 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 revolution time, revolution time, revolution time. haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokarasi. Na demokarasi. Na demokarasi. Na demokarasi. Na demokarasi.